Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu bitandukanya abakire n'abakene. Ariko mbere ko dutangure kamanza nkwibarize kino kibazo. Mbega ni kubera iki abantu babiri bashobora gutangura ubuzima bafise amahirwe amwe ugasanga abo bantu bize hamwe mbere wanashaka ugasanga abo bantu baba no muri quartier imwe. Ariko ugasanga nyuma y'imyaka 10 canke imyaka 20 ikaza guhera umwe afise amafaranga menshi cane afise n'iterambere. Ariko ugasanga uwundi nawe akazi karasi ugasanga ubuzima bwarasi ugasanga ahubwo ubukene yari afise byarushirijeho kurusha. Mbega wewe bibaza yuko byo baramahirwe canke nuko byo biva ku ishuri baba barize canke nuko umwe yavutse mu muryango ukize. Ariko inyishu no kubwira nuko ariyo yakuko akenshi cane nuko ari itandukaniro riba mu ngeso no mu ngingo bafata mu buzima. Hari ibintu bitanu abakire benshi bahurirako kandi hari n'ibintu bitanu abakene birengagiza. Rero muri iki kiganiro ngira ndakwereke ivyo bintu bitanu bishobora guhindura ubuzima bwawe nimbo bitanga uyu munsi. Kandi ndakwinginze ugumane nanje gushika kuherezo kuko ikintu canyuma nico kiriko kiratuma abantu benshi basuzugurwa. Kandi nico gitandukanya abakire n'abakene. Amaje ndagushikiriza rino biganiro ni Ntama Pascal. Nimba kundi biganiro nk'ibi bigufasha gutera imbere mu buzima hamwe no mu mafaranga nuko ushobora gukora sabone kugira ngo ntuzuracikwa n'ibindi biganiro bikurikira. Hama rero kadutangure n'ikimenyetso ca mbere gitandukanya abakire n'abakene. Ikintu ca mbere gitandukanya abakire n'abakene ni kwizigama. Burya kwizigama no kubwira ko ari ikintu gikomeye cane kuko ikintu ca mbere uzosanga gitandukanya abakire n'abakene nuko ari kwizigama. Hari umugabo umwe narinzi, uwo mugabo yakora akazi gatoya mbere wanashaka karakazi kari gasuzuguritse nuko yaza guhembwa ugasanga agiye guhembwa amahera makeya cane. Ariko uwo mugabo nuko yari afise akamenyero ko gukora mu mafaranga akaba yarazi ukuntu ashobora kwizigama nubwo yakorera amafaranga makeya. Ariko hari abantu bamwe twagendana baramubona ariko arizigama, bamwe bakaza baramuseka bakamubwira ati mbega ivyo uriko urakora uri kurizigama kandi ufise amafaranga makeya. Ariko wewe umugabo nuko bitigera bimuca intege. Muko ico no kubwira nuko amahera yayizigamiye hama mu nyuma y'amahera aza gukura. Nibwo mu nyuma bamwe bamuseka babona uwo mugabo yamaze gutangura business nubwo yari business ntoya. Iyo business yarayubatse kandi gakura. Kandi nuko uwo mugabo nyuma y'imyaka gusa hagati nk'imyaka nk'itanu nuko ubuzima bwari bwamaze guhinduka. Ngaho ariko no kubwira nuko hari abantu benshi bibaza yuko bazotangura kuzigama mu gihe bazoba bamaze kuba abakire. Ariko ndakubwiza ukuri nuko abakire benshi batangura kubaka kubera ko babanje kwiga ukuntu bo kwizigamira. Ico no kubwira ngaha nuko utorindira ngo uzokwizigame nawe warosa amahera menshi, ahubwo nuko kwiga kuzigama ayo make ufise kuko nivyo bintu bishobora kuba vyo kuvyarira akamaro. Yanka akamaro twosanga mu kuzigama nuko bituma ugira discipline mu bintu vy'iterambere bikagufasha mu bihe bigoye kuko mu gihe uzoba warizigamiye ugashikirwa n'ibibazo nuko bizoba vyoroshe kugira ukemura ivyo bibazo vyawe. Ariko mu gihe uzoba utizigamiye uronka amafaranga uyaronka genda utazigama nuko bizokugora cane. Ikintu naco ca gatatu bigufasha kuzigama nuko biguha amahirwe yo gutangura imigambi mishasha. Burya ikintu no kubwira namba utizigamya ukaba wari wa muntu uronka amafaranga uguma yaronka genda nuko bizorangira nyene uzoguma uri mu bukene. Kuko namba uri wa muntu ukorera amafaranga yose ukahita uyarya ntushobore kuyazigama. Ni nkuko woza kuvomera mu ndobo ifumutse. Urumva yuko uri kuravomera mu ndobo ifumutse, urumva yuko atamazi nimba yo kwegera ajamwe, urumva yuko amazi yo guma acamwo agenda. Rero nawe namba utizigamira nuko uzosanga bikomereye nabi. Rero namba ushaka kuzigama amahera make nuko ukwiga kuzigama ivyo bike ufise ukiga kuvyimenyereza kuko nubwo uronka amafaranga menshi ntuzoshobora kuyazigama. Ico no kubwira nuko ukwiga kwizigama ukiga kwimenyereza kwizigama kuko n'abakire barabikora cane. Ikintu naco ca kabiri gishobora gutandukanya abakire n'abakene ni kuyungura ubumenyi. Hari umuntu yavuze ati iyo ushaka gushika ku kintu nuko banza ukagishira mu gitabo. Abantu benshi uzosanga bashaka amahera ariko muri abo bantu bake nibo bashaka ubumenyi buzana ayo mahera. Ndibuka hari umugenzi umwe nuko umugenzi we yarazi gukoresha umwanya wiwe akawufata wa mwanya akawukoresha mu kuraba ama video
video zo kumusetsa gusa, video atakintu na kimwe zoshobora kuba zomwinjiriza. Ariko hari undi mugenzi wewe nzi, uwo mugenzi nuko yakoresha iminota 30 gusa ku munsi ariko asoma ibitabo agenda yigisha ibintu byerekanye n'amabusiness. Ariko mu myaka mike nuko umwe yarakira aho nyene, ariko ubundi yaramaze gutangura kwinjiza amahera kubera ubumenyi yari yararose mu bitabo. Rero akamaro ko kusoma ibitabo nuko biguha amahirwe mashasha, kandi nuko bigufasha gufata ingingo nziza, mbere wanashaka biranatuma ubona abandi aho batabona. Ikintu womenya nuko amahera ashobora kugenda, ariko ubumenyi wakuye mu bitabo nuko buguma muri we butazokwigera burangira. Ico no guhanura nuko wogenda uriga gusoma ibitabo kuko nivyo vyogufasha. Burya ikintu nokubwira nambura umuntu ugenda kuri YouTube ukaba utari wa muntu ugenda kumviriza video zisanzwe, amafilime, amakomedi, ukaba uri wa muntu wumviriza ibiganiro nk'ibi tugenda ducisha ngaha ukuri ku mafaranga, nuko ubuzima bwawe buzohinduka gusa n'igihe kitaragera. We gusa ico nokubwira nuko wokomerezaho. Reka rero naco tugende ku kimenyetso ca gatatu kiri gutandukanya abakire n'abakene. Ikintu naco ca gatatu kiri gutandukanya abakire n'abakene ni gukoresha umwanya neza. Burya ikintu nokubwira nuko umwanya ari wo mutungo umuntu wese afise ngaha ku isi. Ariko ico nokubwira nuko umukire afise amasaha 28 kandi n'umukene nawe nakaba afise amasaha 28. Reka rero tugane naco ikintu ca gatatu kiri gutandukanya abakire n'abakene. Ikintu ca gatatu nuko abakire bazi gukoresha umwanya wabo neza. Burya ikintu nokubwira nuko aha twese kuri iyi si nuko dufise umutungo ungana, akaba ari umwanya. Umukire nuko afise amasaha 28 kandi n'umukene nawe nyene akaba afise amasaha 28. Ariko itandukaniro rihari nuko dutandukanye ukuntu dukoresha amasaha. Kuko nk'ubu nk'akarono guha nuko hari umuntu ashobora kumara amasaha 5 kuri telefone, ugasanga uwo muntu ibereye kuri internet ariko araraba ubuzima bw'abandi bantu, ariko azosanga uwo muntu avuga yuko atamwanya afise. Hari n'undi muntu agira kabiri akoresha amasaha nyene uwo muntu akoresheje araba ubuzima bw'abandi, akayakoresha ari kariga canke akayakoresha ari karategura imigambi yiwe. Ariko ico nokubwira nuko nyuma y'umwaka umwe gusa ubuzima bw'abo bantu babiri buba bwamaze kuhinduka. Ubwo buzima nuko butaba bukimeze kumwe. Ico nokubwira nuko wokwiga kumenya ko ntushobora gukoresha umwanya nyambona ufata umwanya wawe ugasanga uriko urawuspendinga ku bintu bitagira akamaro, nuko bizorangira ukenye. Ikintu nokubwira nuko aho kotakaza umwanya wotuma utakaza amahera, kuko amahera ni ikintu ushobora gutakaza ariko ukakironka, ariko mu gihe watakaje umwanya nuko utazokwigera uburonka. Ico nokubwira nuko wokwiga kuraba ukuntu ushobora gukoresha umwanya. Niyo ngakaro twosangamo mu gukoresha umwanya nuko bituma ugira umusaruro, bigatuma ushika ku migambi yawe, kandi nuko bituma uticuza imyaka yo muri kahise yamaze kugenda. Ico nokubwira nuko womenya ukuntu woshobora kuba wogenda uramenya ko ntushobora gukoresha umwanya wawe neza. Reka rero tugende naco ikintu ca kane kiri gutandukanya abakire n'abakene. Ikintu ca kane kiri gutandukanya abakire n'abakene ni discipline, ico tokwita indero canke urufasoni. Burya iki nico kintu abantu benshi badakunda kumva, kuko nuko uzosanga kugira discipline ari ibintu bibabaza, uzosanga bisaba gukora kandi ico ukwiye gukora naho wowe utavyumva. Abantu benshi uzosanga bazi ivyo bakora ariko nuko batazokwigera babikora. Uzosanga abantu bazi yuko kuzigama yuko bishobora kuba byo bavyara umusaruro ariko ntuko batigera babikora. Ugasanga abandi bantu bazi yuko kwiga ari byo bintu byo bavyara umusaruro ariko nuko batigera biga. Abandi nabo uzosanga bazi yuko kuzinduka ari byo bintu bishobora kuba byo bavyarira umusaruro ariko nuko batigera bazinduka. Rero abakire kugira bakire suko ari abanyabwenge kurusha abandi, ahubwo nuko bo bafise discipline kurusha abandi. Burya niba wa muntu udafise indero nuko atakintu kimuzofusitseko, kuko discipline niyo ya mbere. Nuko nubwo woronka amafaranga angana gute ariko ata discipline nuko ayo mafaranga yawe yose azoguhera kakuyoyoka usange nta kintu kimakomari. Nico nokubwira nuko ukwiga kugira discipline, kuko kugira discipline nuko bikugirira akamaro, bigatuma uguma ku migambi yawe, kandi bigatuma
utahagarara hagati. Rero discipline nuko izotuma ugira ivyo ushaka gushikako abandi bananiwe. Ico no kubwira nuko kwiga kugira discipline nyambari mu mafaranga, haba muri kira kintu cyose ukora ukagira discipline. Reka rero tugerera cyo kintu ca gatanu kiri gutandukanya abakire n'abakene. Ikintu ca gatanu kiri gutandukanya abakire n'abakene ni gushora amahera. Iki nico kintu gitandukanya cyane abakire n'abakene, kuko abakene benshi nuko bakorera amafaranga, ariko abakire bo nuko batuma amafaranga bakoreye nayo bagatuma amafaranga nayo akorera yandi mafaranga. Rero nimba uronka amafaranga yose ugaca yakoresha yose nuko uzokwamukorera amafaranga. Ariko iyo utanguye gufata ya mahera yawe ukaraba business wayashoramwo ukayashira mu bumenyi canke ukayashira mu migambi ishobora kuba yo kwinjiriza amahera, nuko uzoba uri kuragenda mu ntambwe nziza, nuko uzoba uri mu nzira njabukire. Ico no kubwira nuko wo kwiga gufata amafaranga ukayashira mu migambi, kuko aho niho ibintu bitangira guhinduka. Burya ni waba uri wa muntu ufata amafaranga yawe wayasevinga, ugahita ufata amafaranga wa saving ugahita uraba ikintu washiramo kugira amafaranga azokuvyarira yandi, nuko uri kurafata inzira nziza. Rero akamaro twovuga ko kuba wa muntu ushobora gushora amafaranga yawe nuko amahera wari ufise ashobora kwiyongera, canke amahera ugasanga aragiye kwiyongera kandi atanico wigeze ukora, ahubwo ya mahera akaba ashobora kwigwiza yo nyene. Kandi nuko uzoba wa muntu wubaka ubutunzi buramba. Burya ikintu nokubwira nuko hariya ruguru twatangiriye gukora saving, ariko gukora saving sivyo bizokugira umukire, ahubwo kizokugira umukire nuko uzofata amahera ukazure urakora investment, hama wamara gukora investment ona amahera yagwira ugahita uyafata ugahita uraba ikintu woshobora kuyashoramo, ico kugira ico kintu kizoze kirakuvyarira yandi mafaranga. Nivyo bintu bizoshobora kuba vyo kuvyarira umusaruro ukomeye cane. Hama ndibaza bamaze kumva ibintu bitanu bishobora gutandukanya abakire n'abakene, ariko kuvyumva ntabwo bivuze yuko bica biguhindura umukire cyangwa biguhindura umukene, ahubwo kugira biguhindura umukire nuko wiga kwisanisha n'ibi bintu, uko ari bitanu kiga kuvyisanisha navyo buri munsi, nivyo bishobora kuzogufasha mu gihe kiri imbere. Rero numva norangiza ndababwira iki kintu kimwe gusa, nuko abakire badatandukanywa nivyo bafise kuri konte bancaire, ahubwo abakire nuko batandukanywa n'ingeso bafise buri munsi. Ugasanga abakire bafise za ngeso zo kwiga, za ngeso zo kwiyungura ubumenyi, canke bakaba bafise za ngeso zo gukoresha umwanya wabo neza. Mbere wanashaka ugasanga barafise discipline hamwe no gushora amahera. Nivyo bintu bitanu nivyo bintu bisa n'ibisanzwe, ariko nivyo bintu vyahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Ikibazo suko ufise amafaranga make uyu munsi, ahubwo ikibazo nuko utazi ukuntu woshobora kuba gukoresha amafaranga, kuko ingeso zizogufasha nuko wokwiga kuziga mukiga gushora, ukiga gushora ya mafaranga yawe, ukiga kugira discipline. Hama nimba ikiganiro wumva co bacagufashije nuko ukwandika muri commentaire uti ngiye gutangira ingeso zanje. Nendo namba woba wumva ikiganiro co bacagufashije nuko ukwandika muri commentaire uti ngiye gutangira guhindura ingeso zanje. Kandi nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha ukuri ku mafaranga, nuko ushobora gukora sabone ugakora na like, bishobotse ugasangiza n'iyi video n'abandi, kuko abari ibintu vy'ingenzi cyane. Hamaje nako ndagushikiza kino kiganiro ni Pascal, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.